bonje nagukunze Maze gukundana n'abangana batatu nkasaba pardon ariko kera nakubwira ati mpeba nyarutsa bisa abandi nakare wanduhishije nyene baradutinya nyene usanga batinya abakobwa bavuga turyara baramukije mere mwese mwiriwe igitondo cyiza umugoroba mwiza umuhingamo mwiza umuhingamo y'isasitse n'ishaka izuba muri mwese ndabifuriza umunsi mukuru w'abakundana ku bantu bakundana mu manyanga abo ntibarimwo barindire ubundi munsi nkuko nababwiye yuko buja tujye tubizoza ndabaha amakuru ameze neza amakuru asukuye ndabaha abantu bameze neza murana kuno munsi ndi kumwe n'abarundi kazi beza cyane keshi nka kateve plus ya muhungu n'umukobwa bari mu kabari keshi usanga hari umuhungu benshi ariko ubunya namwe mutora ngo natwetse ariko ubunya vraiment ibyo byari byake ndashaka kukubwira ati uri umugenzi dusohoke je ndakugurira cyane tukagabura facture nk'ibisanzwe mwese akarihiye reka gusohoka biri kwisha oya naho oya bon ashaka kuvuga ati ndase nimba mwa consommer nka 20000 akavuga ati ndase 5000 ubundi 15000 akayariha n'ibisanzwe gusa keshi nimwe mukosoma none keshi nitwe tubiha none muri gute kandi rero ngo washika serivera cyiza shaka inkoko hari abahungu rero bashika mu kabari bakihagararako naga sheri fati cyushaka acha kubwira ngo je musishaka serivera gishika ryo ngati acha mugati uzane brochette bari muga gusa ni umuntu wamusohokanya ashaka kumubwira ati vire mu munsi n'ivyifashe neza ku mufuko nyimba wahora urya inkoko fisa ya brochette kandi probleme mufise kwiyemera ikibazo nuko mwiyemera utabwiza ukuri umuntu ndege turabana ndakubwiza ukuri ungaye none rero iyo nkoko tuzoyirya hamwe bagufatira none udashatse kubwira umukunzi wawe ati jewe no munsi fisa ya anya nshaka gusa dusohoke uryohere uve mu nzu ucyo kumubwira ati tugende twicara ahantu hatuje tuganire fisa y'ifanta gusa ugaba bacha bagenda bakanike yego vrem cyane je nkubwira ati sheri uyu munsi vrema uyu munsi nije ndagusohokana gahera ndarusuka byakunze ntibirimo rero bati danera ni sawa urumva kadakosoma gusa nuko nawe bakosoma to bivugira ngaha oya byema avugisha ukuri oya nukuri ndakujya kuntu abahungu bihagarara ko nibavugisha ukuri ayo bafise cyangwa gasanga yarinze kugurana kugira sokana umukobwa nako namwe ndafa kuvugisha ukuri kuko basohokana mukajya mahera y'abandi none nk'ubu uri umuhungu erego umuntu mukundana bisaba umugurukire umwugurukira pana kumwizeza ibitangaza umubwire yuko ufise batabyufise rego umuntu ntashaka kukwa agukunda nakwanka ngo rakeye aya ntashaka kukwanka ngo nafite ubwo aho hari urukundo kandi nyakuri isa amafaranga ni urukundo nyene urukundo nyakuri ni ukuganira mugahanurana wabwa ati namusigiri n'amafaranga kuko biragoye kuba wabona umukobwa nka Kesi akundanye na wa muhungu umwe nyine asanzwe tuwo ngaho usanga niwo bakundana ni wa wundi ari mu buzima bwiza afise Android afise imodoka cyangwa afise ubundi buzima biragoye kuba wabona Kesi akundanye na wa muhungu nyine basike umvirize je ngaho ubuzima busanzwe mu mateka yiwanje abahungu bose dukundana vraiment ntibaba bagize ntibaba bafise amahera yego koma nukuri benshi usanga bonje nagukunze maze gukundana n'abangana batatu ubu nta numwe muri kumwe hari hafi gusa ubu ni batatu nturubaka ngo uzubaka ibangana usanga zo kubakana n'uwo nyine uwo turi kumwe oya kuko nabo bandi ntibubakanye bwari ubwari cyizere gari cyuko n'ubu bazubakana twari dufite yarakiri umwana ubari yaradolescent ntiyarazi ibyo arimo ariko ubu ndazi gusa nakosheje ndazi gusaba pardon nkavuga ati ndicishije bugufi nkasaba pardon ariko kera nakubwira ati mpeba nyarutsa bisa abandi nakare wanduhishije ubunya ndazi gufata nkavuga ati babarira nakosheje byagenze ukuntu urumva ko ndamufise kagatima kandi ari wakazoza ari papa w'abana
yaramaze gana papa baba ndavyumvira kuko umuntu mukundana utiyumvira ibintu nk'ivyo nimwogera hehe ubwo ubundi murasa agatima gukunda tekariya umuntu asigaye nidanera ya none kunkunda arashaka kunkunda mugabo bo agukunda kujane kandi uri okipe Niatari. Niatari. Kandi mu diaspora uko biri gose. Yeah. What? Kubera iki kenshi uri kuraraba abakobwa nkamwe kenshi usanga mukundwa n'abadiaspora kwa raporo yo gukundwa n'abahungu bari ngaha mu Burundi. Why? Abahungu bo mu Burundi bari mwebwe nyene muri suzuguru bwanyu. Mbona shaka kubona nk'umukobwa yambara neza, dufata yambara neza. Ukavuga ati none ujya mudemu jewe. Nina muturukira sindi capable yo kuronka bijya. Abasi nka kujya kuntu sindi capable yo kuronka ibintu bimusatisfeza. Wewe gacumenga nyene urisuzugura kamenga nyene baradutinya nyene usanga batinya abakobwa bavuga turyarandeze ariko ikisha abarundi abahungu b'abarundi mwe muri suzugura mwebwe nyene uza umunsi umuzo wihagarare ko ureshiga mukobwa uvuga ati niyonyemera urya rero nyene hajya azoca avuga ati kandi umuntu utinya nawe rega abagutinya aca sanga nyene muri we avuga ati ndatomboye reka tisimo none amazi misi uzoza uratimba ndegiraje urupfuru ry'abantu niyo probleme mufise bati wowe Simone ntibiragushikira ubona umudemu nyene ukavuga ati ndamukunze mugasi no mwubaho nigwize nyene muga nk'ubonye ndanarubwiye ngo caruvuga ati wamubona wewe ntibiragushikira uvugisha ukuri none kandi keshi ni nkuko niki kintu nakubwiye ati si umuntu ari we wese usanga mukundanye uko nari mugatagira WhatsApp ndo siyo problem atagira WhatsApp none telefone ntibazituba na message none message zijana ni 20 uravuga no muzi dabaye ko ari mugezi wanje gashe na telefone afise mugabo ndagura message nkamuvugisha no mungu no ndamuvugisha uko nyine wumvise probleme mufise muri isi rege naho dukunda nafise WhatsApp wowe uyifise je ntayifise bamwe bayifise bokuntwa oya mwumvise nawe uri mu babantu batiyemera kuba utiyemera rero oya je mukarakunani wese je no muresha oya kandi wamaze kuvuga ati muguru urabona ati muguru atwizo kandi zihari kandi arizo nyinshi nizo nyinshi kandi uri kuraraba biragoye ko umwana w'umutunzi akundana n'umwana w'umukene ariko rero bigoye guhura usanga ibyo bicari bike cyane ndabwira Gasimu aho nyene ni gwa rukundo abantu tudafise ujya ari umubosi yofashanya n'ujya mukene kugira muzamure bagere kure none gasha ni muvyemera tuvyemera hari urayibwira kabya abakobwa kenshi abakobwa baba boss ntibakundana n'abahungu bakenya ariko abahungu usanga hari aho hanze hari abatipe badatinya yeme ugasanga umudemu ara niwe yambika umuhungu ivyose none ni benshi tuzi ugasanga umutipe narakimwe afise cyakundana nyene n'umwana wo mu giti akavuga ati akagenda akamushopingira ukabona umutipe asigaye ameze neza kubera iki yarivuze gusa babigoye kuko si kirashima muri musi imwe babigoye ko muzohura uramurenga none Gasimu urukundo nta hantu na hamwe rutagera utumugenda kuri portail ukarindira ko asohoka arabuje bakasohora imwe uratimba we rero wumvise ahanya je nakunze umuntu vrema nubwo yo bari umwana nkiko waheno genda nkabimubwira nkambwira je nakunze Daniela nkuko birashitse urakunze umuhungu nyene urukundo rurabize neza nyene waguye yumvamo frere ubimubwira basi twebwe mu Burundi iyo uri umukobwa ukabwira umuntu kumukunda wewe ntabiha iyo ntumbero wabihaye acabona umenga uri umusazi iki kubimubwira ati je vraiment nagukunze iki biragoye hariho gusa nyene nk'utuntu ushaka gukora kumwandikira message iki hama nyene akabona ko umukunda nawe bikamuzamo ntaba gukunda nawe ntaba yakuyumvisemo ariko yakuyumvisemo mubyisangamo kandi umuhungu uwanashaka umuhungu muza gukundana nta kudraga n'umuhungu aza gukundana nta kudraga muravugana conversation zikaba nyinshi mukavyisanga
hariho conversation zikaba byose bikanga umenga si hari aho wowe vraiment ushaka ukareka none ucugira gute kandi ari umutima utakwemerera kuba wobireka umuti nta kintu na kimwe kidakunda none ugira gute nyene biratewe kukuvamwe ariko birahera bizumva bihera biteze none ucugira iki urihangana nyene kandi ari abakobwa usanga batinya je namubwira ko ndamukunda oya vraiment ari sinabikubwira mugana yakubwiye ndakubwira utuntu nkabwira ati toze kundamutsa iki tumenye gift twishi ugacuse nkakora naka gift none mugaho sinabwira ngo je ndagukunda aya biraba kuko natwe turabivuga gusa nibaza ko ari imigenzo nyene y'ikirundi usanga ibigoye kugira bitahurire oya abakobwa benshi ubu basigaye babivuga hari umaze kubibwira ndabazi benshi babibwira abahungu jewe ntibirashika je nkunda umuntu kenshi usanga ari je bakunze ugasanga bangaze oyaye none ndakwiyumvise mwe ndakomere dukundane simba nagukunda uyu bishitse akamukunda ayo mako wenda kugupropose bishitse akamukunda naco usanga yamukunda je namukunze nakunze umuntu usanga twabigiyemo nyene byakunze gusa yene bimaze kunshikira rimwe muri barya abahungu batatu nakubwiye erega niyo muduhendera twe turabasaba ko tubakunda mwebwe mukatwemerera ariko rero usanga nawe uba wamusatse akakwemerera kubera ukuntu wakubona cyo ubona hari umuhungu atongoza akagutera n'ikigongwe nta bya santima mu rukundo nta bya santima mu rukundo ukunda umuntu nyene kuko umukunda nyene umukunda apana ngo santima iki ivyo ni bimwe bica bihera mu mwanya muto ugasanga wakunze umuntu nta mwanya wihaye wo kubona ati ese ujya muntu ninamukunda bizogenda gute ugasanga nta mwanya wihaye wowe nyene ugasanga mu nyuma nta n'umwanya bimaze yes KERCY tugarutse gato ku kazi ka film tugaruke kazi ka film na Daniel aza kutubwira ahagaze kuri film uyu munsi ndiko turakubona neza muri filme cyane nta hantu barizwa neza muri filme kubera mina misi nayo nazumu akanyene nafatiriye surazi mbonetse ko nza nyene nzanza n'ikindi ahariho hose ni surprise kirazira umuntu ko avuga ibyo agiye gukora baca babyita abandi bantu ni bibi babibona byasohotse baca babyisha abantu abafise jaruzi baba kuko si ntidukundwa n'abantu bose kandi si benshi bakunda KERCY kakina film hariho ababikunda n'abatabikunda ni bande batabikunda bona kubwiye naguhaye akarorero je mbona benshi bavuga ati KERCY akina neza KERCY turamukunda barabivuga ku munwa gusa hariho nk'abandi bibabaza mu mutima bazi rero maze kuza akakwibira akabanga ati je ndakwanga nakukina simo ndazi ubwenge ndazi ikibi n'iciza ndabona umuntu nkunda n'utankunda rero naguhaye example gusa nyine gusa nyine gusa Daniel niwe yaravuze ari je gusa nyine ndiko ndakora sinicaye kandi biriko birasohoka nyene tubategurira ibintu vyiza mu minsi iza murabibona ako kantu ko kuba ukora ibikorwa byiza bishimishije byiza ko hagashaka kandi kagwi k'abantu katabikunda biva kuki niyo mpamvu ntashatse kuvuga rero ngo uzombona aha canke ngugira iki ni surprise bazobibona ku marezo sose ndabibuza ko abari turafise impano zikwiye turazi umuziki turazi gukina turazi kugira ibintu byinshi bitandukanye nta gihugu kidusumbya talent mu Burundi ariko rero akandi kantu kageretse kuri ibyo dufise inzigo n'ubujyajya n'ishari kubera iki ibaze nawe kubera n'umurundi hari umuntu nk'aba bakina amafilme nka mugenzi we yatanguye nko gukina filme kera KERCY vraiment mu Burundi numukinye numunyuka ariko yaje nyene atavyorosha hariho benshi bamaze n'imyaka plus de 5 irenga batazwi urumva KERCY yaje ugasanga arabasumbya kumenyekana bategeza nyene kumugirira jalousie bakavuga ati none urya mwana nibiki twebwe igihe tumaze dukina ko
yari sinzi hano twajyanye mu rubanza n'abakecuru bari bamuzi KERCY twifotozanye ngo KERCY abakecuru urumva abantu bose KERCY ndagusabye twifotozanye urumva hariho rero nk'abo muga mu bisanzwe nibaza ko agirirwa ishari n'abantuze nabo nyene basanzwe bakina amafilme kuri umuntu udakina filme sinumva igituma bamugirira ishari mugabo bakinana babona ukuntu nyene akunzwe agize iki bategerezwa kubera bazi ikindi kibazo rero natanguye KERCY turiko turakura muri filme wamenyekanye akanya gato cyane wari nk'umwaka umwe twari tumaze kukumenya tubwire secret yabaye kumenyekana mu mwaka umwe hari abantu usanga bateye ama 2010 2015 n'uyu munsi bagiye hatahata atakumenyekana nk'uko KERCY amaze kumenyekana bararo bona ubuntu bw'Imana nigikundira Imana yasize gusa bajya bandi nta gikundiro bafise ku Mana oya sinorenganya Imana baragifise ahubwo nkeka batazi kugikoresha usanga bagifise mu bindi Daniela wewe KERCY wamumenye amaze kina filme canke before yuko akina filme oya twari dusanzwe turi abagenzi turanabana no muri quartier n'umunsi atangura gukina umunsi wa mbere twarajaye hama wewe byagenze jewe nyene akazi nari mfise ntikanyorohereza KERCY nyene carabikunda mugano uvuga yuko atantuze nyene ntashaka ginshi nabishizemo sinongira hariho n'abafise kenshi kunsonza ariko babikora gusa KERCY uri kuraraba filme naho tuzikunda tukazikina tukazikora hari ahantu umenga tutarenga nyene dutunge nk'uko abandi bakora kandi kazi batumwe nko tukana KERCY afise umuduga ese ya jalousie y'abantu nyene jalousie y'abantu bakubwiye jalousie uvuga jalousie ziratandukanye hari abakwanka hari abagutuka hari abakugirira nabi hari nabo bifuza ko wohagarikira utobandanya ubaho jalousie ivuga ni yayo nyene hari igihe basi nk'umuntu ashaka kukwiyumvira ko mugabo akacagisha nk'inama wundi muntu KERCY muzi gute nk'undi amushize nko muri company vyogenda gute ukaca avuga ati no uryanya wapi ibintu nk'ivyo mviyo ni jalousie Imana ishatse kukwihera wundi satani arabyishe ibintu nk'ivyo canke nk'ubu akagutega nk'ikindi kintu cotuma ico kintu utakigerako nko kukuroga abatanga amashano ibintu nk'ivyo yego birashika nayo mpamvu navuga ati uriko uraraba mu bindi bihugu baratera imbere bagafashanya ariko twebwe naho utera imbere mengara y'ahantu ugarukira kubera nyene nivyo nakubwiye simo kandi nawe urabizi ko abarundi hagati yacu tudakundana yes birashika kandi uvuga nawe ushaka kuba uri muri wa mugwe badakundana kuko umwe wese uzobaza azokubwira uko abarundi ntidukundana ntidukundana ujyanye na nuni wankana n'uwuhe je vraiment je umuntu wari we wese anyugurukiye akabona ko no mubera umugenzi ndamubera umugenzi ataburyake sinanka umuntu atakintu twapfuye kandi nubwo twaba twagipfuye je biramva mu mutwe nka kuharira ibintu nk'ivyo umva byaraheze nimba byaraheze hari ishuka kitari cyiza cyaheruka kuba mu nkizo TV hagati yawe na Joachim nizere ko byaheze tugiye kubona mu cyizere je na Joachim byaraheze Joachim yaransabye ikigongwe kuko niwe ari mu makosa yaransabye ikigongwe turababariranira twizere ko mugiye gushaka gukorana sinzi ibyo bizi Imana ibyo bizi Imana nyene yarabiteguye ko tuzosaba gukorana tuzokorana itabiteguye naho bizoca mu yindi nzira rero niyo nakubwiye ati turafise impano zidasanzwe ariko nyuma y'izo mpano harimo ubujyajya harimo inzigo harimo umutima mubi kuba nk'ushaka gukorana n'umuntu mugakorana umwaka ukamenyekana uyu munsi je ndakuzi nka KERCY kubera ibikorwa byaciye mu nkizo TV ariko uyu munsi ugasanga wa muntu yagufashije ico kintu gikomeye nk'icyo nta connection n'imwe igihari kuvugana turavugana aheruka no kubura YouTube yiwe iyi channel yiwe y'Inkinzo TV
bo namubwiye pole sana kweli kandi byarambabaje nk'amasanamu yanje yari kurumva arabona ngo sinkiboneka hatari nkono murangira ati genda ndabire ku nkinzo TV ntiyombona burya afise agahinda mu mutima nakanubwo yakubwira ko kwiyumvira ati ushaka gusanga pesa inyuma y'ibi bintu jewe gutega shasi birashika ko ushaka gusanga ibintu mwaharira ko ari ibintu bikomeye mukavuga ati gusanga pesa we yabikoze ubushatse kuvuga yuko no bijya bintu byose twagiye kuvuga kuri interview byo byarambabaje nkaca nyuriza inkinzo TV simo ya prem nta nyungu nimwe no bandabishakamo sinomenya no kubikoresha nta n'umwanya ndabifise ubu je ndakunda nkorera abandi kubera hataragira ko nikorera JOACHIM sinari kumugambanira gushika kuko rwego nawe arabizi tunasaba abakozi badukurikirana kuja kuri YouTube shasha Nkinzo TV bakurikirane ibikorwa birabandanya naho tutareko tubonamo KERCY kandi nta muca tubwiye kagiye kuboneka bon sinabikubwiye ko tugiye kuboneka ariko nakubwiye ati Imana ibishatse kumufasha nyene no mufasha uko bon twabanye nubwo tutabanye neza cyane urumva niho mwamenyeye no mufasha mugabo bon biri mu migambi kubera iki keshi ushaka gutangura ugafasha umukobwa nk'uko ushaka gutora Danera nkamufasha nkamumenyekanisha akamenyekana nk'uko KERCY amaze kumenyekana ariko rero mu nyuma nk'inyuma y'umwaka usanga ntitugihuye na gato nk'uko we na JOACHIM muteko murakorana ibaza ko ingorane birihe ngorane narayivuze simonje ntiyavuye kuri jewe yavuye kuri JOACHIM ariko bijya byaraheze turi muri 2020 turi muri bishasha kuba ndakubwiye ko byambabaje by'inkinzo TV byarambabaje kubona baramwivye kandi yarageze ku rwego rushimishije nk'umuntu rero yamukiniye n'udusanamu twanje twari twishi ku nkinzo TV ndisagahinda narababaye ndambwira ati ihangane cyane Daniela we kuba nk'umugenzi wawe ahantu hari ibikorwa by'iwe uyu munsi hatakiboneka wabyakiriye gute uvuga je vraiment naje ntibyandyoheye kubera Inkinzo TV narayikurikirana na JOACHIM turazinanye nukuri je naje ntibyandyoheye kubera yarageze ku rwego rishimishije urumva ubunye yarasubiye inyuma ndamubwira ko tubandanya tumushigikira tugira subscribe ko twahora tubikora uriko uraraba KERCY wigengesera gute mu gihe aha hanze hari abantu baca banezerewe no kumenyekana abari nabo kwifuza kutabaho wigengesera gute nabo bantu mu gihe cyabuze iti byukuri umwasinuru bon ndamenya abo dusangira ndamenya abo tugendana nkamenya nabo tuvugana sinivuze ko noca ndeka kubavugisha bose ariko hari imimenyerano mike mike umuntu agabana igamaze kuba ubujyajyana yanzigo na Danera ashaka kugirira nabi sinibaza sinzi byashoboka mugabo urumva none Yesu ntiyakurishijwe n'umujama wiwe kugira uduteranye rero kugira uduteranye ariko nomenya aho nk'ubu Danera ngiriye nabi nomenya ko ari we yagiriye nabi kuko je ntagakuku karekare mfise mu bandi abo bose rega naho umwe arashobora icyo kintu kirashaka kuva ko Simon aho ugiye kuraba ibyo Simon usanga atamugenzi usigaranye kuko noneho cha wigenda urumva ugumye wikeka no kwikeka nibi umwe wikeka ati nakarangirira nabi yarangirira nabi nta mugenza aha bose usigaye uri nyakanga ureka kugira gakuku kenshi ukagira limite ku buryo naho ugira ngo abantu uvuga ati ndabironderera hanyene Simo mwibi bintu byacu turimwo bisaba ko wigengesera kubera ko abarundi urabizi ko sanga harimwo benshi batanga amashano nkanje urazi ngene bampaye ishano sibona hatwe gupfa kuba ntariko ndanaboneka cyane navyo birimo ubeze ko muvyo baguhoye aka kazi ka filime karimo canke umuntu wari mufitanye ikindi kibazo nta muntu numwe twari badufitanye ikibazo kuko nta mugabo w'abandi nari natwaye siniba ntawe natutse nibaza nyine ko ari ibi bintu bya filime mbwira umutima abandi bafise gushikiraho umuntu ashaka kumenyekana bakifuza kumuhishana
kandi umva turiko tujahe nk'abajene ejo tuzoba turi abarongoye igihugu canke abari mu nzego z'igihugu canke abapapa bakuze bafise umuryango. nyene basha ntatari je numva umuntu wese atanga ishano yuko urazi nyene bibabaza basi nabe yibuka ko n'Imana ibaho basi ababarira abantu ko birababaza cane buryo wari umuntu atanga ishano n'umuntu mubi cane simupfumaza akakurasa ugacupfa kuko kandi umuntu atanga ishano nayo usanga ari umukizwa yirwa gusenga. yo aba bantu biyorobeka n'abantu babi cane. Umuntu araje ngaha akakwereka ko ari umukunzi wawe agukunze cyane mugabo ugasanga mu mutima wiwe hari n'ibindi bintu. Uramenye wagwasha? Oya sinamumenye. Bari guhaye mu ndi yazagize. Bayimpaye mu nyama. Kundi nyama kwawe. Sasa rero gusa nimba gwaye mu nyama kabuze izo nyama waziriye urazi bari guhaye. Oya kubera inyama umuntu ntumenya aho ayirya mu bushobora kuva ngaha nkaca numva ndayishatse nkaca nsimbira aho ku kabare nkayirya ibintu nk'ibyo sinamenya rero ngo umuntu yayimpaye bimeze uko uzumva wabigize ntiwarakuye yego numva umuntu yarahabwa n'umuntu akuzi. Ndakubwiye ati pole sana Imana ntiyashatse kupfa kandi nitarabishaka nta buryo. yego cyane birakotse. Yes. Nababwira ati tugire urukundo nimba twifuza gutera imbere. Je nibaza ko n'igitima tudatera imbere harimo mu bujyajya n'umutima mubi wo kwifuza ko umukobwa wacu nka KERCY atobaho vraiment mba ko buduhombeje sana. Yatari n'ukuntu mwige gukundana sha dukundane vraiment ibyo bintu by'amajaruzi tubihebe kuko mbona mwengo ntaki none twebwe nitwe nyene two kuyubakira buno Burundi bwacu mugace tubusambura ayo urumva ko atari ibintu byiza kwica mugenza kandi nawe nyene uzi kuzopfa wumva buri gukora iki ibyo barabizi rega umurozi ibyo ntirigura bimubwira ariko arakoga tu wewe ico utokora haraza uwundi akagikora. Tugaze kuri filme ndundi urabona ko bizoshika ugatunga ukagura umuduga ukabaho nk'undi mu business woman bishe mu film. Si uvyitwayemo neza vraiment filme ni ikintu gitanga amahera mugabo uvyitwayemo neza. Uwo byitwaramo nawe bayakoze umuntu avyitwayemo nabi ni wa muntu uzosanga agara cyane umuntu wese amuvugishije abona umengo n'umusitari ararenze akabona umengo nta kintu afise bavugana kandi hari umuntu akurondera akakuvugisha nubwo abaciritse akakushitsa ku kindi kintu utari ufise wewe mugabo ugiye ngo kugarangura umusitari ngo je ngo nkina filme ngo ndazwa ahantu hose ngo ncingara ku bandi bantu kandi abo bantu umuntu wese akenerwa n'uwundi muntu basi ahabwa ikintu agirwa n'uwundi muntu. Ikintu ubona wowe wofata uvuga nko kuba ku bantu bifuza ko filime itera imbere usanga afise inoti bavuga ati je filime nuko nk'ubu hari umuntu yatubwiye ati je mburi ko filime yinjiza shire mu inoti wowe nk'umuntu gusa ati KERCY ngira ndagufashe mu zirimo mu bya filime urabona neza ko hariho project womuha neza yashizemo amafaranga akagaruka. Ego yamuha cyane kandi no muha n'imitwe myinshi cyambere no ico nokora no kwigisha abantu turiko turakorana nkabigisha urukundo nkabigisha gukunda akazi nkabigisha no kuvuga ukuri. Ego nahonya je ndivuga kuri vraiment ikintu cyose wumvaga ngaha no kwishura n'umwana mwiza cyane uko ari umugezega nawe wari umunyamanyanga nta oya danasha n'umwana mubi umwana mwiza arakundana. Yego ziko turaraba mu bindi bihugu turabona ama company atandukanye nk'ubu tugasanga KERCY ari nk'umu brand ambassador wa company ikomeye kanaka bigenda gute nko mu gihe woronka opportunity nko ubona company kanaka ubamamariza cyane bazabara gushaka amapancarte uvyakira gute nka KERCY? No byakira neza cyane kandi no bikunda kandi no bakorera akazi neza cyane kawo nyene no bimenyekanisha bivanye biciye mwuko
ukuntu dukina filime nkabimenyekanisha. nta uradodora uje gusaba ngo ati je kabisa je ndiko ndaraba image yanje iraboneka neza mwishize kuri pancarte kabisa boyirabe pancarte bakaraba ari byanditse. Ariko Sami wewe si ubona ko ushoboye, abantu nibo babona ko bashoboye, ko ushoboye wewe. Jengiye kuvuga nti je ndashoboye, abandi bantu bataye nkagenda kudodora baca bambwira ati wapi we ntukaze genda ibintu nk'ibyo. tubona ko kazi twari kukwirondera. Twari kukwironderera. Na cyane urabona abantu bashirako abantu tutazi. Ego shayibatse yo gushirako twebwe nyene n'abarundi baduhe n'icubahiro bavuga ati nakakumbe akaze kurya, baca bashirako abazungu batazi ngo bimeze ukunuko. Ariko kanyacho mubwa ati je ngiye kuza ndadodora ndabasaba ije ni munshireko ega nimba batabarondeye mwe ndimo barondera nimba ku kazi batabarondeye bakaba mwe ndimoza kukabasaba ukabasaba mugabo ni gake ugirirwe bakajyo bakaguha. Harabo maze gusaba ati je kabisa. Ego agamwe muri abakenzi ndamaze kugasaba no kuri uwo muntu yambwiye ati uracara umwana muto cyane ngo banze gende burakina yarangaye ngo mbe ndakina filme ngo hama ngo nyuma ngo nyuma y'umwaka nzoca nsubira. Rero burya ndacaharura nyemba uwo mwaka uzohera akaca ampiyo publicité je nuko ahari hose abaranyumva ko umwaka uri mu guhera. je murangena ndiko ndaba mu mabarabara n'amapanga y'ariko abantu ntazi. Hagati kiba cyashize ko KERCY nyene ni gwa rukundo abarundi tutagira simo. Kandi aravuga ati wewe bagushizeho gace basaba amafaranga ariko asanga hajyana bashirako nta mafaranga babasaba. Bon hari igihe nto yabasaba vyovana twovugana kuko sinobamamariza ibintu kubusa nawe uravyumva no bandiko nkora guteza. Niyo mpamvu bace barondera bace basaba amafaranga. Hari umuntu yemera kuja kuri pancarte kujyanye atamahera bamuha. Gusa nibaza ngo ni business mu Burundi tarevuriwa cyane kuko rwa mu bindi bihugu bashirako abamaze kumenyekana amafilme mu muziki cyangwa muri are ariyo yose. Ariko tiko turaraba twebwe nibaza ko akira gahazi uretse kuba bo gukinisha muri filme umuntu yo gutura muri filme akagukinisha filme uko byifuza. Ikindi kintu wowe wumva ukora muri filme atari cyo umuntu yo gukinisha ni cyane ibya publicité no bishobora cyane ukina basi nk'ubufashe ndiko ndadandaza ikintu wowe daba ibyumviro byawe wozana kugira abakiriya badoge cyane ibyo no bishobora. Ni KERCY amafaranga menshi maze kuronka yiwawe wirondereye bavuga ati ngaya nangaya. Byo nibanga ry'wanje ushaka uze kunyica mu ijoro. Ujaguse nitanje gusanga ugasanga na mafaranga iwa bafise kuko uramwavuze ngo abahungu turatinya n'abajene fille vraiment keshi usanga amafaranga atari kirenga ni kubera ni hatari nyene n'ubuzima nyene ibintu bitameze neza. None dufate uhejeje nk'ishure ugaca wicara utaronse basi n'agatahe ukora utwi wawe urumva nyene gutegerezwa kuba nyene utamahera ufise nuko shasi birashika harimo abari umuturenganya ngo abahungu barakenye erererere ugasanga n'umukobwa umuhungu ari mu kigero kimwe na KERCY agasanga KERCY ariko yifuza ko umuhungu agira amafaranga kandi bangana bose. Oya harega amafaranga ariko ararondego nubwo dandazivuka amafaranga araza. Ikibazo dufise ubu abantu turasuzugura akazi. Ega nuko usanga mbagasuzugura nawe urimo. Oya je sindimo vrema. Simo ndakubwije ukuri sindimo je abantu basuzugura akazi kuko je nta kazi na kamwe ntokora. Urumva Simo na kamwe vrema. Ega bakobwa benshi bavuga je ngona nakazi na kamwe ntokora. Nakazi ntokora naka bafise n'ubundi kari VIP cyangwa ugasanga nta sawa nakazi ntokora na abantu bamuha amahera agazi. N'akarorero basi ramaze kubona hariho nk'abahungu mudasiporta ngo dufate nk'umukobwa ngo akora mu kabare sibyo ngo acumenga ni maraya ucumenga ari mu bindi sibyo ukoreye niko nubwa bwenge bw'abahungu. Umukobwa ari maraya naho wovuga ati yirirwa yicaye muhira arabikora muga ujya anya ahubwo
agize n'umutima wo kuvuga ati reka nje kurondera na 500 francs par jour ahubwo uwonye ni waba ari n'umuntu muzima kuko gukora mu kabarego vraiment urahurirayo n'ibigeragezo byinshi urahurirayo n'abagabo none nanga hano soka tugahura n'umugabo ngaho akagira ndavyemeye ari wo mutima wanje ari yo ngeso yanje tukagenda tukagira iki mugabo wowe uzi cakujanye n'uwo mwanya wabo ntawuronka none nimba ushobora gutonda dufata ari nka resto bar ushobora gutonda mu gatondo dufate nka 10h ugataha minuit kuko wa mwanya w'abagabo nta n'uronka none wirirwa kuko aho urakenera amavuta ukayigurira urakenera ikamambiri ukayigurira urakenera ipantaro ukayigurira muri wa mushahara wawe mugabo wa wundi yirirwa yicaye muhira ngo ntiyoje kugakora ni wacha aja muri bya bindi uri kuraraba ni mu Burundi usanga keshi abakobwa amafaranga bakoresha kujya kuna bafise shopping makeup ugasanga amafaranga ahabwa nibaza ko beshi kabisa tava mu kazi bakora kubera iki nimba uhembwa ibihumbi ijana haba bikora mu buraya oya none nk'umuntu guhabwa amahera n'umuhungu Sami haro nk'umuntu ubona ntaho yige ntahakora wanashaka ukaraba ni wabo ugasanga na hantu nyene haciriritse ngo ugasanga nyene afise ibintu bimeze nyene ukavuga ati urashaka no kumwibaza sibyo mugabo ukora urashaka kubuhembwa ibihumbi ijana ukavuga ati reka mbike 50000 nge yandi 50 nawe ukavuga ati naho mbike make ugasanga cha kintu cyawe ushaka uragishitseko nimba arako gashopping gatoya nimba ufise nk'umutaye wa Emilio ukavuga ati ndatanguje duke hama buke ukazamuka gusa nawe uko namugo gwamara reke kuyatora ngufisa kazi umuhungu bira n'umuhungu ari nka arayaguhanye uraraba nawo umuhungu cya yaguhereye canke oya nguko nabwe je nagukunze nera tora sami nene gahimo yampaye noya niwiyumvira ikizokurikiranya ikizokurikira urumva abakobwa ni babakobwa uci usanga bahabuke uryo mutipara afise inoti yampaye Samire reka yenda mwiruke kuyatora ndayatora mugabo uci umwima umwanya kugira ntaguhaya jewe mwe yaragwaye Samire none bawa yampereye iki none banagusavye mu byari cyo mbankeneye none ugikeneye ivyo ukeneye byose sima kubiro bikeneye uramubwira ati nkeneye tugure ntavyo kuguma umwiruka ewe ukeneye uvuga ati ucugana mu marayo ukavuga ati turakuranye moto mugaguha ikintu umuntu ngo uzompa neka Samire n'amahera Simon Samire jendi Simon haguma vuga Samisha bahe bapostinze jo yapfuye sha nguma ndamuyumvira nibaza ngo yapfuye kandi hari abantu basigaye babona abakinyi ba filime bapfuye bagaca bashirako ngo yapfuye nabansi ni bamwe batadukunda nabansi ni bamwe usanga badakunda iterambere ryabo zari n'abigira kugira bironke na views n'ababigira kugira baronke none nk'ujya bipostinze n'abigira kugira bamenyekane banaronke n'amafaranga niyo ko kugatikireza kigagira ko wapfuye kugira abantu bakumenye niyo kweme oya utapfuye none untera umwaku oya mukana ibisanzwe kuko na filime turazikina twapfuye nibisanzwe gusa nuko igihe wapfuye by'ukuri bizogorana kumenyekana nico kibazo kandi wapfuye nyene muri kintu capfuye nubwo bitomenyekana numva ta stress yarankavuye bambaza ngo Sami yapfuye ngati Sami na Sami yapfuye mana reka je naragize ubwoba ndamutelefona navuga ati Sami wapfuye canke ni wewe kinije nuko oya ni gushaka telefone umuntu wabonye ngo yapfuye amara yitavye amunze aje ngo wapfuye wachi cyane cyangwa atapfuye ubwo bujuju bw'abantu be dufise Daniela na KERCY nesi movuga ndishaka kuvuga turangiza gusa Daniela nisire kugiye kuboneka muri filime nawe Shajeo sindabizi KERCY ngirazo azonjana nzomuzana yuko atanu namwe twumvise tugiye kubonera ibikorwa nzomuzana mu filime yanje yababwiye ko ari karakora gusa ntababwiye ati ndiko ndakorera hamwe ni surprise azobagiriye sawa reka yavuga cyane twitige filime ya KERCY izo biri kuri YouTube ngira ya KERCY oya wapi so biri kuza abandi ntubizi ko je nkundana mfashanya
ni gufasha rero uraronka amafaranga ndayaronka none uboronka amafaranga wampa kubera nakinye vraiment sana urumva ni kwa gufashanya ubwo umuntu aronka Sami. Agenda go. Oya simo kwa Sami dukunda kuvugana kenshi dukunda gukinana kenshi. Oya gusubiza nubwo mubuhasha amakuru ko mukunda nyine cyo kwamugura. Oya ni dukundana. Guma muvuga Danera None mbona ukunda ko mumuvuga. Oya Sami ni Oya ntibakundana brem. Aramba presence na sheri. Sami ni presence nanje naramu presence. Baragize bose bara presence. Kubera ko abantu baguma bimvura ngo turakundana tudakundana gusa nyine bon usanga nta mupfutse kenshi harimo akantu rero nzi ko ushaka kugira amavyaje ugasanga pare akuririye umugore yo Sami tunyarutsa turi ngende numva n'ibicurane binyishe Danera na KERCY ndabashimira cyane arakantu ngo mwari kuvugana ntababajije mukabwira abakunzi ba BUJA Today TV cyangwa abakunzi basanga bakurikirana ibikorwa bya KERCY na cyane tubabwira yuko ahantu hari ibikorwa bya KERCY mugende munyarukire ku Inzo TV rero ibikorwa bya KERCY kubisanga kuri Mr Sami Official cyangwa kuri hari filime heruka gukina nyene cyangwa muri solo cyangwa muri filime zo kuri Inkingi TV cyane hose je uzo dukunda abakinyi bose sinokwivugira je nyene kandi hari nabandi bakenewe gukurikiranwa urumva bon aho bazobona agafilime gashasha bashaka kuraba bagize imana bakambona niko batambonye naho bakaraba abandi ni sawa abantu barakunze filime cyane My Family hari project tenye na Abeli kandi yo gusubira gukinana na Abeli je nakubwiye kirazira kuzurambaza ikintu kitarasohoka zozurambaza byasohotse sawa reka tubindire nta kibazo Danera na KERCY ndabashimire cyane urakoze cyane ndanabifuriza Sevanate nziza naho Danera ari single ndaza kumufasha umubabaro turaza gusangira single vraiment ariko sindi ku isoko oya naje na jendi single sasa inbox turabukana inbox KERCY wewe urumva Sevanate ni sawa ntaza kuba ari wenyine oya ndi ngaha ndi kumwe na Daniela naje kumufasha Valentine nyine twigiye turi babiri dusangire dusohoke duhana utugift nta bindi byo by'abahungu be n'ibiki twari twobyikorera tugahana amakado mugenzi wawe none mugenzi wawe nushaka kumuha gift y'umukobwa Valentine Danesi y'abantu bose ashaka nko kubona agapira nkavuga ati kari keza ko urabona ko ndamusomye gati ni kanini reka ndakagurire keza none si gift none none abantu bose bakundana baberanda twe turabayeranda twakunda ni y'abasheri none abasheri hari umunsi n'umwe umusheri hari umunsi n'umwe umusheri we wamuhaye ariko bari ikintu nyene mu bwacu munsi mpunza makuru igiki none nk'umunsi nk'ikintu wabuze kuri singo aba mama nyine baraserebura bakaryoherwa wabuze kuri singo nk'ikintu wowe ukorera nk'umuntu mukundana kuri uwo munsi n'igiki kuri Sevan yego oya nuko ndi singo nyine naraki none urigera ukundana na rimwe oya yo polisi basi wumva nk'igihe wo muronka kuri Sevan ati wamukorera iki no mwa kuco mu maboko cyane ikintu afungura ikintu uvuga ati da special nyene uvuga ati no simo uzamubwira amajambo meza yo kugira kwizera nyene nta bindi turato tw'ibihumbi 10 uzamubwira nyene kumukunda umuha umutima umubwira amajambo meza niyo ni gift idasanzwe mu mutima ushaka zoja muri bushe yarababajwe sima keneye mukunza mukubasha mu byumva bakunzi ba BUJA Today TV vraiment turabashimira ingene mwadukurikiranye twifuriza n'umunsi wa Sevanate mwiza murakoze cyane n'abakunzi banyu ariko n'abadafite abakunzi mubibuke mushaka ko baryoherwa ashaka kubarungikira no kuri imikashi bakaryoherwa nabo gutanga urukundo uyu munsi nyene byose birashoboka ahubwo abo babitanguye neza zizoragira na anniversaire ya Sevanate kuri Sevanate biryoshe ego. Sevanate. ego.
mwakoze nizere ko n'ubundi munsi tuzobakenera tuganire nizere ko kesi wewe tuzokuronka nibaza yuko ego je ndahari ku bwanyu vraiment Daniela nawe nitwagukenera kandi nizere ko tuzokuronka nta kibazo ndabashimira cyane Imana ibaheze ngiye amen amen